agahaze abarundi barayamaze batigara mu ruganda ntibacura. Kuva Burundi bwikukira intwaro zagiye zirakurakuranwa, ariko indyane muri politike, ibibazo by'ubutunzi n'iterambere, intwaro ibereye, ubutungane n'umutekano bisa n'ivyabaye akayobera abahinga. Hazi iki kugira ivyo bibazo bivuga uti umutinya kure? Agahaze n'akagishiramwe ifokodera izoza riraha abarundi kugira bashikize ibyo bagona, berekana aho babona agahaze kugira ubundi bwogorore. Agahaze nuhemukire sokuruza bati cyumugiwe muri fokode ahari boneza z'Uburundi, ahari boneza z'Uburundi. Bakunzi namwe banywanyi muriko murakurikirana ikiganiro agahaze, mwaramutse abandi mwiriwe bitewe naho umwe wese ariko aradukurikiranira ari. Kaze muri kino kiganiro agahaze. Leta y'u Burundi ibicishije ku mushikiranganje wa mbere Gervain Ndirakobuca yaremanze ko hari agahaze kubijanye n'ikibazo cy'umutekano mu Burundi, na cyane cyane ku rubibe Uburundi buhana n'igihugu ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu duce tw'intara za Cibitoke, Bubanza na Bujumbura. Mu bitero bitatu vyakurikiranye mu kiringo cy'umwanya muto, ibitero mbere vyahitanye abanyagihugu n'abajeje umutekano. Muri leta bavuga ko umuharire detabara ukunda kwemangamwe n'ivyo bitero ari umugwi w'iterabwoba. Kiretse kubarutse vuba, imvugo mwene iyo twarayumvise ku yandi mareta yagiye arahangana n'imigwi yitwaje ibigwanisho kuva mu 1996. Kuva mu 2015 hari ikibazo c'indyane za politike kitigeze gitorerwa inyishu, nubwo leta ihari muri kino gihe isa n'ibirenza ko uruho rw'amazi. Abemanga mwene ivyo bitero bavuga ko bakeneye ibiganiro, ariko abahinga mu vya politike na gisirikare baremeza ko bigoye kuvuga ko hoba ibiganiro mu gihe atanguvu zigaragara ku rubuga rw'intambara hagati y'abahanganye, ivyo bita rapport de force mu rurimi rw'igifaransa. None mbega hazobanza guseseka amaraso y'abarundi bangana gute y'inzirakarengane kugira ngo ico kibazo gitoregwe umuti? Mu kiganiro agahaze cy'uno munsi abatumire ni batatu. Umutumire wa mbere ni Leonce Ngendakumana, numwe mu banyepolitike, akaba mbere yaranarongoye inama nshingamateka mu gihe igihugu cyari mu ntambara hakavugwa n'ibiganiro. Leonce Ngendakumana, ndabahaye mwaramutse cyangwa mwiriwe bitewe naho muri kino kiganiro turiko turavugana muherereye. Mbanze kubashimira, hama ndabaramutse nongere ndamutse naba tugiye gusangira ikiganiro. Umutumire agira kabiri ni Marie Louise Baricako, akaba arongoye umuhari Inamahoro, umuhari uhurikiyemo abakenyezi n'abigeme baharanira umutekano mu Burundi. Marie Louise Baricako, namwe ndabahaye mwaramutse namwiriwe, namwe biteye naho muherereye. Ndabaramukije, ndabashimira ko mwatumiye muri iki kiganiro. Ndamukije abo turi kumwe, mbere n'abaza kutwumviriza ndabaramukije. Umutumire agira gatatu ni Pacifique Ninahazwe, arongoye ishirahamwe Fokode, ni rimwe mu mashirahamwe adakiranira ivyicaro vya politike cyo kimwe n'umuhari Inamahoro. Pacifique Ninahazwe akaba asanzwe anakurikirana kandi anaganira cyane n'abanyagihugu ku bibera mu gihugu biciye ku mbuga ngurukana bumenyi. Pacifique Ninahazwe, namwe ndabahaye mwaramutse cyangwa mwiriwe bitewe naho muherereye. Naje ndabaramukije, ndaramukije abo tuza gusangira ikiganiro, ndaramukije kandi n'abarundi bariko baratwumviriza. Kaze muri kino kiganiro. Murakoze. Kuri mikoro muri kumwe na Gilbert Niyonkuru. Reka ikibazo cya mbere ndagihere kwa Honorable Leonce Ngendakumana. Ibimaze iminsi biba ku rubibe
Uburundi buhana n'igihugu ca Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ibitero vyabaye bigahitana abanyagihugu, mwebwe mwavyakiriye gute, mubiha insigurizi? Nivyo tugize iminsi twumva ibitero bivugwa, kandi n'umukuru w'igihugu c'u Burundi yarabishikirije abarundi n'amakungu yuko hariho imigwi igize iminsi itera igihugu. Twavyakiriye gute? Ibyo bovyakira gute? Twavyakiriye nabi cyane, kuko twari tuzi yuko iby'intambara twabisezereye, twabigize umuziro muri igihugu cy'u Burundi. Ikibazo cyose cyadutse tukagitorera umuti biciye mu kuganira. Kuganira rero abantu babifata ukutariko, harabifata ngo ni iby'amagaburanyama, sivyo. Harabifata ngo abantu nta nguvu bafise, navyo nyine sivyo, kuko inguvu ni z'abanyagihugu bose, kuko abogira ivyo biganiro n'abanyagihugu bose. Ibiganiro rero biganirwa ku bibazo byinshi, ntibigwanirwa kuri abyo by'abatera gusa. Ibibazo biri mu gihugu ni byinshi, abantu babaye muri iki gihugu ni benshi cyane, bakeneye kugira icyo bakikirije n'icyo baterereye. Munyemereye nkabakira muri hose ngenda kumana kumbure imbere ko tugaruka ku nyishu abo bantu bateye, mwarabamenye, insiguro leta yatanze, muziha insiguri, muzisobanura gute, cyo kimwe nabo bashobora kuba bariyemereye ko bakoze ivyo bintu bo mu gihe hari hasesetse amaraso, mwavyakiriye gute? Nako kabazo kumbure nashaka kumanza kwishura. Warabamenye kuko barivuze bo nyene. Bavuze ko ari umugwi witwa Red Tabara, unongera urabaho. Barinze bavyivugira rero, bati bakasora n'amatangazo bati twe tuzobandanya tugwana gushika leta y'u Burundi yumvise ko tuza kuganira, tukicarana tukaganira. Nuko ko bariho, nuko twarabamenye rero. Insiguro iyo umuntu arinze afata ibigwanisha akagwana, abafise icyo asaba, kandi bama babivuze, bavuga ko basaba leta y'u Burundi kwicarana bakaganira, na cyane cyane barakunda kuvuga ikibazo c'ingene amatora yotegurwa agatunganywa ku neza y'abarundi bose. Aho rero sinosiga inyuma ibibazo by'umutekano, ibibazo by'iterambere, ibibazo by'ubutungane, ibibazo by'ingene abantu twobana neza mu budasa bwacu. Ibyo byose bizotegezwa kuvugwa amatora gusa. Marie Louise Baricako, muri mu muhari uhanira amahoro mu Burundi, umuhari inamahoro. Muri ivyo bitero bivugwa byaranahitanye mbere abakenyezi, nk'uko amakuru atangwa muri leta abivuga. Mbega mweho akabazo nkako nabajije Honorable Leonce, namwe mwavyakiriye gute? Ubwicanyi mwe nubwo mu buhinsigurizihe? Mbega bo bavuga yuko hari icyo barondera, bakaba hari inkumbi zihaye intambara yahitanye abanyagihugu byo mu buhinsigurizihe? Icambere birababaje kuko ntibikenewe kandi si wo muti. Birababaje rero kuko bitwara abatabijejwe, ataco bari gukora n'ubundi ataco bari gufasha. Birababaje kuko imyaka ni myinshi Uburundi buri muri ivyo bintu vy'ukwama turi mu bwicanyi budahera. Ikibazo kinini je ndabibonamwo, si ibintu bije bitari bizwi, si ibintu bishasha, si ibintu tutumva tutabona. Ni ukuvuga yuko jewe nibaza yuko uruhara rukomeye ndarushira ku bajejwe igihugu. Icambere barirengagiza ko hari ibibazo, bagahakana ko hari ibibazo, mugabo ugasanga hajemwo ivyo vy'ubwicanyi. Icya kabiri, bakaburanamba ubushake bwo kugira bati nyaburika igihugu reka tugikure muri aka kaga. Imyaka ni myinshi n'ukuri Uburundi buri mu kaga. Hoba ubushake byo hoboneka igikorwa. So
ibyo gukora bibuze si uko inyishu ataziriho n'ibyo bakoreye Arusha byonyine wokoresha ibiri harya yoshika aho twifuza gushika ni ukuvuga rero yuko n'ukuri uruhara runini ruri ku barongoye igihugu kurarongoye igihugu singira nsigure ngo ngire ngo abagira abatera bagira neza sivyo nsigura nta kugira neza kuri mwari kwica abantu abo banyagihugu bicwa atari bo batwara atari bo babateye atacu babagize n'ukuri bazira ubusa kandi biratubabaza birababaza bibura n'abana b'igihugu ataco bazira atakintu na kimwe atanabi rimwe bakoze uravyumva neza ko bitobora kubabaza mugabo none bagwanirwa nande bazogwanirwa gute mbega ingwano n'urusasi gusa canke hariho ubundi buryo bwo kurwanya ibintu bene ivyo aho niho haca hamagagwa babandi bafise ubutegetsi muri uyu mwanya kuko nibo nyene bafise inyishu mu minwe Ego, kumbure ko turagaruka guhamagara kuri abo bajejwe ubutegetsi nibutse bariko barakurikirana ikiganiro agahaze yuko muri kino kiganiro twari twifuje yuko mu batezwa kukizamwo hari abo muri leta ntivyakunze ko baza ariko kuba baratwishyuye kandi tunabashimiye yuko n'ijyambere kuva mu 2015 umuntu abarondera bakishyura nubwo batashoboye kuza muri kino kiganiro intambwe yerekana kumbure ko mu biganiro bizokurikira bazoza akabazo reka ndakatumbereze kwa Pacifique Nazwe nkako nabajije abandi batumire bari muri kino kiganiro Pacifique Nazwe ni gitero kigira gatatu mu kiringo cy'umwanya muto ibitero bibiri vyabereye mu Gatumba kinaco kivugwa iburinga byose vyahitanye abanyagihugu mwebwe muri Fokode insiguro muha n'ukuntu mwakiriye ibitero mwene ivyo amaraso ariko araseseka n'imvugo zigakurikirwa haba ku mpande zose zaba biyitirira canke muri leta ico muvugako icambere numva nohoza imiryango muri ivyo bitero ndabona umuntu ku mugoroba watashe uri mu rugo ubuho havuzwe bari bagandaye mukaza mubona abantu baje bakabacucagiramwo amasase ntaco mwapfuye ntaco wabagize n'ibintu birabaje cyane rero ndifatanije n'iyo miryango yabuze mu mubabaro barimwo hanyuma nk'uko bagenzanje babivuze natwe muri Fokode n'ibintu vyatubabaje cyane kuko umuntu haranira agateka kazina muntu agateka kaza imbere y'ubundi bwose n'ubuzima ufuse ubuzima ubufuse ubundi burenganzira bwose nta kindi gishoboka y'umuntu wamwatse ubuzima rero biratubabaza kubona abantu b'inzira karengane bagwa muri ivyo bintu mbere singarukira jewe kuri abo gusa buriya kenshi turavuga bano basivile babahaguye ariko abo basirikare bahagwa abo bari muri Red Tabara bose n'abana b'u Burundi tutari dukwiye kubabura abo bose ku bwanje je abo bose numvise bapfuye bambabaza bose ku buryo hakwiye gukogwa ibintu bituma bino bintu bihagarara jewe sintangara cyane mbonye abafata umuheto sindabishigikiye ibyo gufata umuheto si ubwoko bw'ibintu jewe nojamwo uharanira agateka kazira muntu bene ivyo bintu ntashobora kubijamwo ariko kandi ibintangaza turi mu karere turi mu gihugu akarenganyo kamye kavyara bene ivyo bintu uravye abatwara bino ibihugu byo mu karere kacu bonyene nk'umuryango wa Afrika yonyene abakuru b'ibihugu badutwara usanga mu bihugu dufise ibihugu bitatu vyonyene nibyo bidatwagwa n'abantu bafashe umuheto ufashe Ubuganda ugafata Sudani y'ubumanuko ugafata Burundi ugafata u Rwanda aho hantu hose hatwagwa n'abantu umunsi umwe bigeze kuja gufata ibigwanisho bakarasa bavuga bati akarenganyo turimwo ntidushobora kukihanganira ko amareta yanse kutwumviriza reka twigwane ko gushika ibintu bihinduke mu gihugu cyacu ntawo harura intambara tumaze kuvamwo ugitangura bagize uti kuva mu 1996 mbere imbere yaho nibaza ko intambara ya mbere turonka mu Burundi abantu batera mu 1972 inyuma Paripehutu
ikavuka mu 79 akazoza rero iyindi mihari yindi yagiye iravuka itari mike. Urabona ko abarundi imyaka myinshi bababaye habaye habafata ibigwanisho. Ndibuka igihe twiyamiriza ikiringo cya gatatu cya Petero Nkurunziza, jewe nyene yarigeze kugira nti mwebwe mwanka kumviriza twebwe turi duca mu nzira y'amahoro, mwanka kumviriza twebwe turiko tuvugisha umunwa gusa dusemera tuti ibi bintu ni mu bihagarike. Burya nimwazinya twebwe tuvuga gutya, ejo hazoza abavuga inkoho. Nico bituma bitantangaza, nziko ndabona uyu munsi ari Rede Tabara, ejo hashobora kuba n'abandi tutazi, ariko hatabonetse amahoro, hatabonetse ukuvugana hagati y'abarundi nk'uko n'abandi bamaze kubivuga, izi ntambara ntawo kwiyumvira ko zizohagarara, tuzoguma tubona ibintu bene ivyo. Watishije muti mbega amajambo yavuzwe yo nayakiriye gute? Amajambo yavuzwe Leonce Ngendakumana nawe yamaze kukivuga ko nawe wakivuze nuko na kera abategetsi bishora gutyo. Imyaka myinshi twabaye mu ntambara, abatwara uyu munsi bo numva bataranakoresha n'izina bo biswe. Mwe muribuka yuko bobo babita les groupes tribaux terroristes génocidaires, aba ngo TTG. Bo bariko bakoresha terroriste gusa, abandi bagira bati mwebwe muri mihari y'ihonyabwoko, y'iterabwoba, yigisha amacakubiri. Niko abasenderi bari bitwa. Sinumva ingene abaciye mu bihe bene ivyo ikintu cya mbere uyu munsi bihutira ari ugusubiramwo ya majambo nyene, kandi muri kahise barabonye ko ivyo atari byo biheza ngo biheze intambara, ahubwo kuvugana ari byo biyirangiza. Pacifique Ninahazo, kiretse yuko hariho abemanze ko aribo bakoze icyo gitero, mwebwe mukunze kuronka amakuru ava mu gisirikare, akunze kuva mu banyagihugu cyangwa abandi kumbure babibira akabanga kukuri ku vyabaye. Hari amakuru mufise atandukanye nayo tubona ku mbuga ngurukana bumenyi cyangwa mu matangazo y'umugwire Tabara cyangwa amatangazo ya leta, mwa mwararose kukuri kubijanye n'abakoze buno bwicanyi bw'Iburinga? Ikintu cya mbere, mu gihe habonetse umuhari uvyemanga unyine ukavuga uti ni jewe nateye, muri ico gihe uwo muhari wo ntibiwuva uja ko bizokama byanditswe ko ari bo bakoze ico gitero, ariko kandi uwo muhari ukaba hariho ivyo wemera n'ivyo utemeye. Umuhari rero utabaze ko wateye utera ibirindiro bibiri by'abasirikare, baravuze ngo ikiri kwa Domboro, baravuga ku Mpanda, ku kiraro cya Mpanda, bongera baravuga ko bateye ku ngoro ya CNDD-FDD, bavuga ko iyo ngoro yari ikingiwe n'imbonerakure, ko nazo nyene bagwanye, bakavuga ibitigiri by'abasirikare bishe. Ariko hari abanyagihugu nabo bapfuye. Abo banyagihugu bapfuye ninde yabishe? Muri leta bo bagira bati niyo Rede Tabara nyene yabishe. Rede Tabara ikavuga iti si twe twishe abo bantu, kandi ibyo byari byabaye n'igihe cy'ivugizo, ikavuga iti ni habeho amatohoza yigenga, hamenyekane neza uwishe abo bantu. Aho ni ku ruhande rw'ibyavuzwe. Ku ruhande rwo ikindi kintu kimaze kuvugwa gishasha ni ibyavuzwe n'umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca. Mu nama yagirishije haravuzweyo amajambo tutari tumenyereye, kuko we yagize ati abateye ni abana bacu, ni bene wacu, ni bavyara bacu. Ati kandi mu gihe abo biwacu bene wacu bashimye gufata iyo nzira yo kwifatanya nabo bafise ibigwanisho, bagashaka bakibagira iyo twavuye, ngo nabo nyene n'ikijambo nyene mavasanga yakoresheje nyene ko yavuze ko nabo nyene ariko bavugutira umuti, cyari ko nabo nyene ari kubakuramwe. Yabikoresheje ijambo ryiwe sindarironse ryo nyene ariko ryaja ko nabo nyene baheza ari kubahindukirira. Muri ico gihe bisigura ko umushikiranganje wa mbere wafise amakuru amubwira ko abateye kumbura atari Rede Tabara gusa. Hari n'ikibazo benshi baguma bagira, Rede Tabara uravye yiri, Rede Tabara ibirindiro byayo aho bivugwa biri muri Haut Plateau hariya muri Sud Kivu, ukacurabo ubwo rugendo ingene rungana kuva muri Haut Plateau ukashika ku Rusizi ukayijabuka, ukajabuka ishamba rya Rukoko, hanyuma ukaza gutera Iburinga saa 3 y'ijoro. Yabisigura ko wahashitse kare,
waje kare cyane ivyo bibanza hariho henshi bo waciye ku murango abantu bafise ibigwanisho bikomeye nk'ibyo twumvise vyakoreshejwe biragoye gose kwemera ko ivyo bintu vyabaye gutyo abo bantu bakongera bagasubira inyuma bakagenda atanumwe afashwe atanumwe ababonye aho hari ikibazo gikomeye ariho benshi bagira bati ubwo Rede Tabara ko yamaze kuvyemerera ntiyoba ifise abandi bantu bakoranye bari ngaho umushikiranganje wa mbere aragahaze mu bijyanye n'umutekano abanyagihugu bavuga bati iperereza ryakoze akazi kayo kajya karere karimwo abasirikare batari bake burya hari imbonerakure hari abasirikare baguma bakora amarondo hajya ahantu ibintu nk'ibyo byashobotse gute abo bantu bose bari aho iperereza ry'Uburundi n'irya Kongo bakorana ibintu nk'ibyo byashobotse gute rero amakuru jewe mfise y'ibanga nuko mu butegetsi bo bikeka ko hari ugucyanamo gukomeye mu butegetsi bwo nyene kuva bafashe arenga iyo Bunyoni barikeka ko hariho bamwe mu nzego z'umutekano bafatanya n'abatera kugira ngo berekane ko ibintu bitameze neza ubutwara byamuniye ayo makuru ndayafise gose avuga ko kuva kuri Ndayishimiye nabo bari kumwe hariho ubwo gwikekwe ko mu nzego zabo hari abo bashikiye Bunyoni boba bakorana n'iyo migwi bakareka igatera kumbure bakanayifasha kumbure n'ibigwanisho bakaba babisanze mu Burundi abaje gutera cyane bakaba bari bahamaze iminsi hanyuma abo batera bakaba ari abarundi ari abanyamahanga bakaba bacumbitse ku buryo bogenda ataho bakubise n'urugohe biramutse biba uko bavyibaza byoca bisigura ko mu bateye hashobora kuba harimo nabo mu nzego z'umutekano nyene noneho iyo imvugo ya Gervais Ndirakobuca isa n'ibitomora n'aho ataduduriye ko kuvuga ngo abateye turazi ko ari bene wacu turazi ko ari abana bacu kandi abo akabatandukanya n'imihari y'abagwanyi muri ico gihe iyo mvugo yiwisigura ko abateye bari mu nzego z'igihugu je niko nabitahuye numvirije uko yabivuze rero wose ngenda kumana mwumvirije insiguro Pacifique Nazwe atanze ku binugwanugwa ku bijanye n'ivyo bitero biheza bigahitana abanyagihugu mwumva igihugu gikingiwe nimba hari ukuri yuko ho bari abagomba kunaniza umukuru w'igihugu mu kudurumbanya umutekano abandi bakavyitirira mwumva turiko tujaye iyo igihugu gifise ibibazo impunzi ikagira abapfunzwe bapfungiwe ivyumviro vyabo kikagira ibibazo byo kutabana neza bw'ababa muri ico gihugu kikagira ibibazo by'ubukene n'ubushomeri n'ibindi bibazo ntiwenda ndondagura nta gitangaje kirimo ko icyo gihugu gishobora kugira ingorane z'umutekano aha tuvuze ingorane z'umutekano gusa mugo hariho n'izindi ngorane zihaba rero kubona abo bantu barateye nako nani bagiye kuvuga n'imigambi idakora iyo kirimo imigambi idakora ihari igihugu kirimo amashirahamwe yigenga adakora ahari ikibazo kirimo amenyesha makuru bamwe bakora binyegeje abandi nibyo batohoje ntibashobore no kubishikiriza ibyo byose rero ujye urabiteranya ugashirako no gutwagwa nabi ibyo bintu byose bituma abatera bashobora kuronka n'abashigikira mu gihugu nibyo Pacifique ariko arasigura birashoboka kuko imyidogo iri muri iki gihugu umubabaro uri muri iki gihugu birenze urugero byoshoboka rero yuko abantu bashobora kuza gutera abari kubagwanya ntibagwanye nkuko batezwa kubagwanya birashoboka Pacifique yabivuze neza ati mbe none byo kumvikana gute yuko abantu boza bagatera gatatu ku gace gatoya k'igihugu frontiere ni ntoya burya uravyo frontiere yose uravyo umupaka wose w'u Burundi ukaraba aho hantu baterera niho bama baterera ni hamwe n'ahantu hatonya kandi sindi umusirikare mugabo nibaza ko hokoroha gucungwa kuko hari abasirikare bari mu Burundi abasirikare n'abapolisi bari mu Burundi hari abasirikare n'abapolisi bari hanze hanze no kuvuga he
muri Kongo bariyo none nerega n'ubundi nibo binyegeza ko bariyo bagiye gufasha abanyekongo kurondera kugarura umutekano nibyo kumvikanira ko babayo kugira bafashe abanyekongo kugarura umutekano hano hakurya twe tutarawuronka neza nibyo kumvikana bisigura rero yuko abo bantu bose bababaye batabonye inzira batabonye umuco w'ingene umubabaro uzohera barashobora kwifatanya na mwene abo bantu bakabanyegeza ntibabavuge bababonye kandi ibi mvuga byarabaye igihe hari imigwano y'abari ku butegetsi igihe c'umugambwe yiprona na Frodebu hakaba n'imigwigwana harabashigikiye imigwigwana na Frodebu yarimwo n'ubu rero ushobora gusanga birimwo mugabo jewe nta gihamya navuga ngo ndabifitiye kuko je bijya sindavyita n'ingwano muvyita ngo iki jewe sindemera ko ari ingwano kuko ingwano irondera ubutegetsi ingwano ija ku nzira ya politike irategurwa neza ikaba ingwano nyene biboneka neza ko iri kwirondera iharanira ivya politike ingwano mwene iyo muvuga murayifuza guharanira ivya politike so guharanira si ibintu byo kuvuga ngo je nshaka kuronka ikica kuronka kiriya ni ineza y'igihugu n'abanyagihugu ubona ko iyo neza abanyagihugu y'igihugu n'abanyagihugu yahungabanye nibyo nita kugwanira ikibazo ca politike rero novuga nti ivyari byo byose yabivuze neza umupfasoni baricako birababaje uravye inkurikizi y'ivyo bita ingwano abantu bagapfa abantu bakangara itunga ry'igihugu rigasanzara ibintu byose bijanye n'ubuzima bw'abanyagihugu bikononekara abantu bakama mu ruhagarara bakarara ntibuca na bya bibazo namye mvuga by'ubukene by'inzara by'ubushomeri amashuri adakora ibitaro bidakora imiti itaboneka inkurikizi ni nyinshi cyane urabona ubu rero byace bikwega n'imigenderanire mibi hagati y'u Burundi n'igihugu cy'u Rwanda burya rero n'imigenderanire hagati y'ibyo bihugu bitatu ndimeze neza burya tutaravye neza izo mvururu zirashobora kuzokwega ingwano ata muntu azokwitura muri aka karere ego kumbure nico gituma ata muntu yafata minererwe ngo nabantu bateye nico gituma atawifata minererwe ngo nabantu bateye mu Gatumba gusa iki kibazo cyo mu Gatumba abantu batera bazananye muri Kongo bagaca bavuga ati n'u Rwanda ntugire ngo kiroroshe ntubanze kuguti bo bazanye ati abakongomani nta ruhara baba bafise ko nabo birashoboka ego kumbure turaza kugaruka kuri icyo kibazo ego turagaruka ku kibazo cy'umutekano mu karere rero Ngendakumana hari akabazo imbere yuko mpa ijambo Marie Louise Baricako Pacifique Nahato yavuze ati mwebwe amareta yahahoze imbere yuko umuhari CNDD-FDD ushikira ubutegetsi biciye mu matora n'ibiganiro vya Arusha atabagwana ico gihe imihari yagwana ico gihe mwayita amazina menshi ari nayo yitwa aheza kitirirwa iyo mihari uno musi yemanga ibitero mbega ku bwanyu kahise nacyo katubwiye nacyo kabwiye abategetsi kuvuga uko nyene korosha imvugo ukavuga ngo bajya babikoze nabiterabwoba ubutanze umuti uri leta kubera iki imvugo yo muri kahise iguma igaruka kandi bazi ukuri yewe ibyo nje ndabyita kutabona kure sinovuga ngo no kugira inguvu nke ariko uravye ico gihe CNDD-FDD n'iyindi mihari yari kwiragwana ko yari mihari indwi yari kwiragwana Pacifique yabivuze neza bitwa batribalo terroriste génocidaire burya yari Frodebu yari CNDD FDD
yari na paripetu FNL niyo bita batribalo terroriste genocidaire. Jewe narigeze kuvuga rero nta yindi nyishu ishoboka naho muvuga ngo na batribalo terroriste genocidaire, nta yindi nyishu ishoboka atari kwicarana hakaba ibiganiro kugira ibibazo bihari bitora umutima tube mu gihugu gitekanye, dutanguze urugamba wo guteza imbere. Bamajije imyaka 2 yose ndashobora kuja hanze. Mwaka wa 1996 igice cyawo 1997 n'igice cy'igihumbi 1998 imyaka 2 ndashobora kuja hanze kubera navuze ibiganiro. Icyo gihe cyarazira. Rero birantangaza kubona ababizi ko byari bimeze uko. Uno munsi atasomo bakuyemo, atacigwa byabahaye. Mugabo ngira icigwa barakironse na Pacifique yabivuze ko bo ntibasize ko ntibaze ko tribal na genocide bavuze terroriste gusa. Mugabo ikindi gitangaje nuko kubwanya boroheje muri abo terroriste hari n'abari mu gihugu nk'urongoye umugambwe senero ari muri abantu bitwa ba terroriste. Ejo bundi umushikiranganje amaze kumwandikira kabiri ajejwe ibyo by'imigambwe nyene mu byajejwe hamwe iby'imigambwe yamwandiye ati nyakubahwa urongoye umugambwe senero kongera kanawuserukira imbere y'amategeko. Nene wowe tugaruka kamwita umutribalo terroriste gute? Bambe umuterroriste gute? Umuterroriste muntu aja muri ivyo by'iterabwoba ntumureka kuguma atembera uko cyangwa umubwire ngo ajejwe uramufata hanyuma ukamucira urubanza. Nico cerekana rero yuko iyo mvugo ni imvugo ya politiki. Ni imvugo ya politiki. Ariko ni imvugo idashobora gutuma umuti w'ibibazo bihari uboneka. Kuko imvugo nayo bugira ashobora kwega intambara. Imvugo mbira twega intambara. Ego. Rero imvugo mwene izo turabazikoresha kuzireka bakaraba abantu ze yabivuze neza kandi umupfasoni baricako Marie Louise yavuze ati kutemera ko hari bibazo. Burya kutemera ko hari bibazo. Ikibazo naco. Ego, reka kumve dusangire ijambo n'abandi dutera imbere rero sengenda kumana. Marie Louise baricako ngira mwakurikiranye Pacifique nahazwe mweje no gukurikirana rero wose kubijanye n'imvugo yo muri leta biciye ku mushikiranganje wa mbere Gervase Ndirakobuca aho yagirishije inama abajejwe umutekano abanyagihugu n'abajejwe intwaro akavuga amajambo Pacifique yamaze kuvuga ntagomba gusubiramwo insiguro n'imvugo y'umushikiranganje wa mbere muyibona gute? Hanyuma nimba koko hari ivyo Pacifique yavuze amakuru y'ibanga aho bariho abandi bantu bakorana n'imigwi yo hanze kubera ko hari agahatse mu mutekano, murabona yuko bizoteba bigashikahe? Nta bwoba nta makenga mufise y'ayo makuru twumvise muri kino kiganiro? Uretse no muri iki kiganiro amakenga turayafise. Uri kuraraba neza ibintu ngene ko biragenda mu Burundi biraboneka, birazwi, biranavugwa ko no mu mugambwe uri ku butegetsi bose badahurije ku buryo ibintu biri kuratunganywa uno munsi mu gihugu. Mutanga turorero nk'ubu ibi biheruka byo kurungika abasirikare muri Kongo n'imbonera kure muri Kongo, si bose bari babihuriyeko uko twavyumvise, si bose bari babihuriyeko kandi birateye icuka kibi. Ibintu bene ivyo nizi ngingo zose zo kugara imipaka zo kuvavandura n'u Rwanda, si bose bari babihuriyeko uko twe tuvyumva. Sindabizi, sindi muri urya mugambwe kandi sindi mu biro vyabo, mugabo ndumva makuru amwamwe. Ayo makuru mufise Marie Louise baricako avuga ko nabahe batavyemera, abo bavyemera cyane babishaka ko bigenda ko bari ku ruhande rwahe kugira ngo bariko baratwumviriza bashobore kuronka umuco ivyo muri ko muravuga. Oya vyongora cyane kuvuga ngo nabahe canke ni bande, mugabo ingingo turaza bazifata
hanyuma hakaba hariho abandi nabo batavyemera ntavyo nomenya ubwa mbere bakiriko baravuga ngo abafrondere ntitwari tuzi abari gushika basinya makete tubabona rero vyongora gusigura ngo ni banaka na banaka mugabo ndamaze kuvyumva ko bose batabihuriyeko ko bose batabishima hanyuma ikindi kintu naco kiriho kandi c'ukuri kandi niye naco nyene kivugwa nuko hariho abantu baba barakubona CNDD-FDD vyayinaniye gutwara igihugu ngo bagire ico bunguye Burundi na gitoyi navyo nyene ndamaze kuvyumva aba nabo ni bande bariho mu mugambwe erega nabo nyene bariho nk'abantu bafise ubwenge kandi babona kandi bafise umutima so kuvuga yuko CNDD-FDD irimwo abantu bukonona gusa uko ngira ngo abafise ubushobozi canke abafise ububasha uno munsi ari bo bariko baragira ibintu bituma igihugu kitaja nkawe bashaka ko kija mugabo nayo ahandi bariho rero ivyo vyose bica bituma umenya yuko bishoboka ko haba ibintu atari biteze nk'ibyo umushikiranganje wa mbere ariko aravuga ati turabizi ko bikora abana bacu turazi ko bikora bene wacu turazi ko bikora bacu burya arazi ico avuga ntavuga ba Red Tabara ntavuga ba Senere avuga bo mu nzu arabizi ico avuga ni ukuvuga yuko ukuntu ibintu biriko biragenda mu Burundi uno munsi hari umubabaro mwinshi mu Barundi hari inzara hari ubukene hari ako gateka kazina muntu kadasonerwa na gatoyi hari ibintu byinshi kandi nabajya abantu bo mu mugambwe birabakorako isukari buze naho bogira ngo baraha abo bajya bari bimbonera abakuru bimbonera kure abakuru biki hariho abasendedefde batashikirwa iyo ibiciro byaduze mu gihugu ntibaronka nabo nyene amase abuze mu gihugu ntibaronka nabo nyene bijya byose vyitwa ko bigoye abanyagihugu nabo nyene barimwo bigoye aho rero hariho umunsi umuntu bimunanira akararana inzara uyu munsi akararana inzara hirya y'ejo umwana akari ati papa ndashonje akabura ico amuha hariho umunsi bidashoboka aho rero ngira ntivyontangaza nsanze bishoboka yuko muri ivyo vyose biriko biraba hoba n'abarimwo muri iyo systeme nyene bagira bati n'ukuri nibihinduke turarusha nk'uko abandi banyagihugu benshi barusha birashoboka ivyo yakoze rero yego murashaka kubandanya ujya mushikiranganje wa mbere ivyo yavuze ati biraboneka ko umutekano utifashe neza ibintu by'umutekano bidashizwe bidategekanijwe nk'uko bikwiye ivyo bintu biratangaje icya mbere ni ivy'ukuri mugabo icya kabiri naco dufise abarongozi bazi ico bajejwe bo nyene bariko baravuga ko hari ibihugu bishobora kubatera none mugihe ashobora gutera ntibeze ukaraba neza ko hose washizeho ibikwiye kugira ngo umutekano w'igihugu cawe ukingirwe nimba vy'ukuri babivuga bazi ico bariko baravuga rero niho numva ndavyumva mugabo ubundi mwanya naho sintahure inyifato babigiramwo itahure Marie Louise Baricako ntimwumva yuko kumbure ko muri iyo mvugo harimo ibushane mu gihe umushikiranganje ndira ko buca avuga yuko abatera canke abakorana niyo migwi babazi ari abantu bo mu nzara abana ari abavyara canke ari inshuti mu nyuma mu matangazo leta iyo nyene isohora ikongera ikavuga yuko izi abatera ko bafise umutwe w'utegura ivyo bitero uri mu Rwanda bakazanamwe ikindi gihugu biri bicangana ari byinshi kandi nivyo biratangaje biranababaje ko biba gutyo mugabo mwe twamye tuvuga ibintu byo muri kahise hariho ukuntu abategetsi kenshi badashaka kubona amabanga bajejwe ngo bayakire bayikorere bakama misose bagomba kurondera uwundi yo vyikorera ntaba ari jewe ndabijejwe ntaba ari ikosa riri kuri jewe ribe riri kuwundi gihe cose ivyo rero igihe cose tuzogomba kugenda muri iyo nzira ibibazo biracariho mu Burundi kuko Burundi ntibuzoba buhagarariwe mu gihe cose kuko naho wobona ari uwundi muntu wo hanze
ariko arabikononera womenya ingene umufata mugabo ntibica bituma wowe umenga ntacujejwe na kimwe. Rero ni ikibazo gikomeye cyane. Pacifique Ninahazwe ngira murumva yuko bose abo musangiye ikiyago muri kino kiganiro bavuga ko ari ibibazo bikomeye, ariko imbere yuko mugaruka kumbure ku byo bavuze, akabazo nkako nari mpeje kubaza Marie Louise Baricako mbere na Honorable Leonce yakishuye, kubera iki buri gihe habaye igitero hazamwo izina y'igihugu cy'u Rwanda? Novuga ko ku ruhande rumwe biratangaje, ariko Marie Louise yamaze kubyishura ko neza. Ejo mwijoro hariho umwe mu bategetsi nafashe umwanya turaganira ndanabimubaza, buriya iyo muvuze ko umutwe wa Tabara uri mu Rwanda, uwo mutwe muvuga uwo muntu muvuga ari mu Rwanda arongoye Tabara ninde? Bo bambwiye General Niyombare. Ndamubwira nti Tabara yavutse Niyombare ari chef d'état-major arongoye igisoda cy'u Burundi. Yavutse mu kwa gatanu muri 2011 yitwa Fronabu Tabara. Hanyuma Tabara yakoze igitero cya mbere mu kwezi kwa12 muri 2014 hariya mu Cibitoke. Ico gihe General Niyombare yatwara iperereza ry'u Burundi. None buriya yatwara iperereza akongera agatunganya ibitero bitera u Burundi, yatwara igisirikare akaca ashiraho n'imigwi iza gutera u Burundi akayishira muri Kongo. Ngo yanga amakuru dufise ngo nuko ngo yobaherutse ngo kubironka vuba ngo agakura abahora bayitwara. Ivyo bintu vyabaye ryari, vyabereye he? Abahora bayitwara nabo baciye banuma bararekerana barayibatwara. Ukumva ko bariko baradendekanya. Ndanamubaza nti hari mu minsi iheze mwari mwasohoye umutahe, Procureur General de la République yarasohoye umutahe awushira kuri Alexis Nduhije ariwe bagirije ngo niwe atwara Tabara. None ubu naho bihindutse gute ngo muvuge Niyombare, kandi ico gihe mwari mwavuze muza murabihindukiza gute ko nuwo mwari mwavuze ubwa mbere ataba no mu Rwanda? Rero arumva ko agize ingorane arabura ingena nyishura, mugabo urumva ko ari ibintu badendekanya, wumva ataho bifatiye ivyo bariko baravuga. Kuko Tabara bagiye igihe bavuze ko bagiye kuyigwanya haraciye imyaka ubugiye ku 3, barungitse batayo 2 uyu munsi ziri muri Sud Kivu hariya nyene muri Haut Plateau. Hariya abasoda barenga 1000 bo Burundi bariyo bavuga ko acunze Tabara ariyo bagiye kubaniriza mu birindiro vyayo. Ndibuka ko Reverien Ndikuriyo haraciye umwaka urenga gato avuze ko Tabara bayifuse itakibaho n'agatwengo kenshi ngo nayo muzopfa musubiye. Biza muri Pacifique Ninahazwe kumburaho muri ngira ijwi ryari rigiye, sinzi yuko mwari mugezaho muri ko muratubwira yuko umuharire Tabara hari umutegetsi urongoye umugambo CNDD-FDD yavuga yuko ico gihe bawufuse. Sinzi ko mwobandanirizaho ijwi ryanyu ryari ryagiye nimba muri ko muranyumva. Ego haraciye nk'umwaka n'inusu Reverien Ndikuriyo yarongoye CNDD-FDD avuze ko Tabara bayihejeje kubera ko barungitse abasoda muri Kongo, ati jya ntayo muzosubira kumva n'agatwengo kenshi, ati twarayimaze. None iyo Tabara bagenda kugwaniriza muri Kongo kandi ku birometero vyinshi vy'u Burundi, kure y'u Burundi, kure gose y'u Rwanda, ni gute bayigwaniriza muri Kongo haba ibitero bakagiriza u Rwanda n'imiburiburi abo kwagirijwe ba mbere bo baye bakongomani? Ico gihugu cyakira umuhari, ico gihugu abantu baterava muri ico gihugu bagatembera bahagicamwe neza bakaza gutera. Ivyo byose imbere yo kuvuga u Rwanda wovuga Kongo ibabitse baza bavamwo, nivyo byo kumvikana. Ivyo aho batera si kubibe ku Rwanda. Ivyo bintu ibigira umutwe n'amaguru je niko novuga, mugabo hamwe bisi kubera iyindi ntambara iri muri Nord Kivu. Mu gihe Uburundi bwarungitse abasirikare bagenda kwifatanya n'abasoda ba Kongo, bituma bitangaje bya bintu kuko mukanya mvuze nti umuhari uba muri Kongo, none nabo bagiye gufatana n'abasoda ba Kongo bagafatana n'aba FDLR. Aba FDLR bazwi ko bashaka gutera u Rwanda, bashaka gufata ubutegetsi mu Rwanda. Umukuru w'igihugu akagenda Kinshasa akavuga ko bashaka guhindura ubutegetsi buri mu Rwanda. Uca wumva imvugo isa n'icitwazo kugira ngo basigure ivyo bariko barakorera muri Nord Kivu
kuko ubundi bitari bisiguritse no gusigurira abarundi bati nimba muri ko murabura abagabo nimba muri ko murabura abavyeyi mubura abana banyu b'abasirikare ni mu bitahure nuko ico gihugu naco gishigikiye imihari iriko iradutera numva ko ari imvugo bakoresha kugira ngo basigure ivyo barimwo muri Nord Kivu ubundi abarundi badashobora gutahura impamvu turiko turaburira abasirikare hariya hantu mu ngwano abarundi batumva ko berekeye numva ko by'u Rwanda babizana gutyo ikindi gitangaje noshimika ko nuko nkuko Marie Louise yabivuze ati abategetsi bo muri CNDD-FDD ntibabibona cyo kimwe nuko niyo mvugo yo kuvuga u Rwanda niko yaraje mu itangazo ariko mu majambo ivugwa cyane n'umukuru w'igihugu President Ndayishimiye niwe avuze ashimika ku Rwanda ariko umushikiranganje wa mbere yavuga u Rwanda ntidusubire kugumba umushikiranganje wa mbere akaza avuga ati n'abana bacu bariko baradutera urumva ko hariho ikibazo aho hantu ni gute umukuru w'igihugu ashimika ko aterwa n'u Rwanda ubundi akavuga ati duterwa n'abana bacu aho hantu hari ikibazo hakaza n'ikindi ati mbegaho ni guki bavuga ngo barabazi kuko ndira ko buke yavuze ati twese turabazi n'abana bacu ni kubera iki babazi ntibabafata ni gute babaza bariko baratera ariko bakabari bakavuga ngo babaye abana b'ibashaka Pacifique nazwe kumbure ijwi ryanyu ryongeye kugenda mwari muvuze muti umushikiranganje wa mbere w'u Burundi Gervais Ndirakobuca yavuze ko abana abateye ari abana b'igihugu bazwi sinzi ko komeza muduga kwijamba aho mwari mugeze ariko dagira ntibyumvikane ngene umushikiranganje wa mbere avuga ati twese turabazi n'abana bacu hanyuma ntibafatwe akavuga ati abo bacu bashatse kwifatanya n'imihari nabo nyene no kuzoba fatira ingingo mugabo ni kweri ko babazi ko bateye bakabareka bobo tuza abasenere birirwa barafatwa mu Burundi bagirizwa ivyo batakoze bakavuga ngo buba bakwana n'imihari tuza abandi benshi bafatwa bakekwa ni gute bazi ababikoze b'abana babo bobo ntibabakoreka ico n'ikindi kibazo numva ko kitoroshe rero ngenda kumana ndabona umwanya uri kuriterera reka tuze mu gice cya kabiri cya kino kiganiro duhave tuza no gusoza tuje ku nyishu mbega mwumvirije ibyavuzwe byose n'ikiringo igihugu kimazemwo ibibazo mubona leta izorindira ryari kugira ngo ihindure y'amazina twumvise ibatiza aba bagize ibitero cyangwa abo batavuga rumwe gushikaho bazoganira muravye izindi ntambara zaciye mu Burundi umuti wabivugotiwe n'umwanya vyafashe hararengeranye si umwanya usigaye hararengeranye kuko kuva iyarusha intambara ntizari bwahere neza twaciye tubandanya ibiganiro kugira ngo intambara zihagarare burya rero kubera ibyo twari twasezeranye byotuma intambara zidasubira kuvugwa muri iki gihugu byotuma ukwinubana bidasubira muri iki gihugu byotuma ikibazo cy'umutekano kiba ikibazo kiraba abarundi bose byotuma iki gihugu cyarasambuwe n'intambara gisanurwa abangajwe batotejwe bakakigarukamwo mu mahoro n'umutekano bafise agateka tukagiteza imbere kubera ibyo byose rero bitaronse umwanya ngo biganirwe ingene vyoshirwa mu ngiro hera ku mugwi ujeje gutogoza ukuri kuri kahise no kurwanisha abarundi uwo mugwi uko wagiyeho siko abarundi twabumvikanye nico gituma ibyo uri kurakora ntawe ubizi nawe uzi ibyo uri kurakora ibyo urimo ntawe ubizi ngomvye kuvuga severe ne witwa severe ariko si severe twavuga iyarusha ni izina iryo ni izina hari ibibazo by'ingene igihugu cotwagwa kugira ngo abantu tusubire gukumirana gucanamwo ngo hasubire kuba ubwicanyi kwari uko intwaro ya demokrasi ishingiye ku migambwe myinshi ikomeye gatsimbatazwa intwaro ibereye gutwara neza bikomezwa bigatsimbatara kwari uko igisirikare cy'u Burundi igipolisi iperereza bidasubira kwitirirwa ubwoko cyangwa umugambwe cyangwa intara kwari uko
abarundi twese tuja hamwe tugasanura iki gihugu cyatwibarutse hanyuma abagihunze cyangwa abasanzaye ngaha bari mu gihugu bitwa abadeplace cyangwa abafungiwe bya politiki n'ibindi byumviro byabo nabo nyene basubira kuba mu buzima busanzwe bwiza bwo muri iki gihugu kugira baterere bafashe ibyo byose rero kubera ko tutabironkeye umwanya ibiganiro byaratevye rero ntavuga ngo nukurindira ni naco gitime biriko birashika Pacifique yavuze ati ejo turashobora kumva cyangwa kubona ibindi birashoboka nabyo nyene aha mu Burundi aha hariho abantu bafunzwe bagizwe ko bagomba baje mu bya kudeta harabo muri mu mwaka wa 2015 harabandi bo mu ubunyere ku mwaka uheze kuri umwaka uraheze barimwe n'uwaho twari umushikiranganje wa mbere aregiyo me bunyoni bagirizwa yuko bari bariyumvira kugaruka ku nzira yo gutembagaza ubutegetsi bakoresheje ibigwanisho urumva rero Pacifique yavuze ati n'ibintu tuzobona twaramaze kubibona birihuta rero yuko abarundi dugaruka kuri iyo nzira twumvikanye iyo arusha tuti ibibazo byose bizokwaduka mu gihugu tuzoca tuganira turamira tubitorera umuti tutarinda no kunywa ngo turiko turaja mu makungu ngo mudufashe ngo gira gute turata ubwoko twebwe nye tugaca twicara tuti iki kibazo tugitorera umuti ngabo batera bo muri leta tabara ibyo basaba nabivuze barabivuga nukwicara ari byo tukavuga tuti ko ari byo rero reka turamwene twobitorera umuti sibo bogere gusa ari babirega igihugu nikibazwa abasirikare b'u Burundi na leta tabara gusa iki Burundi tukibazwa twese kirimo abantu benshi kirimo miliyoni 13 kirimo imigambwe afirenga 30 kirimo amashirahamwe yigenga kirimo amenyesha makuru kirimo abantu b'ubwoko bwinshi none ni kuki ibibazo by'igihugu twobirekera imigwi ibiri gusa imigaboro jewe na ejo bundi muri seyase nababwiye ati ibi bintu bita ngo intervention militaire ibintu bazabona kurika abasoda kugarukana amahoro ahantu sibyo nukumara amahera ya gusa sibyo ajya n'amahera yononekara baraka kunyumviriza nababwira nti ikibazo cy'u Burundi n'u Rwanda ikibazo cya Kongo n'u Burundi tutagifashe uko kimeze kizotega kiriko kirateranya abanyekongo n'abanyarwanda ejo n'u Burundi buzojamwo hanyuma mu nyuma n'ibindi bihugu Uganda Tanzania n'ibindi rero byakuru byafitiye inyungu bizojamwo ayifata minene ubu batarabye neza sepejere bufudika n'ibitafuditse batarabye neza eyase intambara bani ngene imeze izofudika rero nitubindira ibyo byose kuko abo bose bazogwana kubera dufite ikibuga c'indege kiri hafi bashobora no kuzabaragwa kuri iki kibuga c'indege ku nguvu iki ci wacikiye birashoboka ingwano gasanga ije kwicara ngaha anye gasutama ngaha mu Burundi ngaha ariko ku bwanyu rero se ngenda kumana ntabaciriyemo yaratevye rero sinzi ko muri komora batekerezwa kuba kubandanya bari kurinda ngo abantu batere kugira ibiganiro bitangura ego hari ikintu gikomeye muvuze rero se ngenda kumana kandi mwavugiye mu nama ihambaye muti abantu bataravye neza sepejere izofudika ku batabizi canke ku twibutsa bariko barakurikirana kino kiganiro ko muri sepejere hahurikiyemwo ibihugu bitatu Burundi u Rwanda na Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo muramuvuze yuko kandi n'umuryango wa EAC uri mu bihugu bitari bike harimwo u Burundi Tanzania Uganda Kenya Somalia na Sud Sudan nawe ushobora gufudika ni yahe ntangwe canke n'ibyari bazoba bararindire ku buryo twogeraho hanyuma hoko wiki uno munsi kugira ngo duhe ijambo abandi muri ko murasangira kino kiganiro kubwi wanje nta ntambwe isigaye kuko uravye umubabaro uri hagati y'ivyo bihugu bitatu burya harabo mutanavugisha abanyagihugu burya babaye cyane babaye cyane muri ivyo bihugu ngoza kuvugisha neza abantu bo muri Kivu ngaha abarundi abanyarwanda reke twebe abanyapolitike gusa
n'abantu babaye cyane bafite umubabaro munini rero kuvuga ngo borindira gushika ryari ibyo kurindira ntibishoboka kuko kurindira n'ibya binini ndakubwiye bishobora kuba intambara ya gatatu y'isi urindiriye ari ibihugu bizozimangana hari ibihugu bishobora kuzimangana kw'ikarata ega n'ubundi bosanga burimo kuko intambara zizoba ngaha hakurya ziturutse kuri uko kumvikana guke hagati y'ibyo bihugu bitatu ugacuraba n'inyungu z'ibihugu bitari bike ziri muri Kongo bitazoreka izo nyungu ngo zijane uko erega ubu unye twako tuvuga ngo ngomvise ko hari n'ibihugu byiyo muri Afrika y'amajepfo bimaze kwinjiramo navyo nyene umva ari ibintu byoroshe none worindira gushika cyane gushika izo ntambara zose zize haba ingwano ya gatatu y'isi inyungu abarundi twokuramwo iri he mvuga igihugu cy'u Burundi nta nyungu n'imwe ro twokuramwo nico gituma dutegerezwa gufatana mu nda twese ko tungana tukisunga inzira yaciwe n'amasezerano y'Arusha kajya karanga mutima kayuko ibibazo byose bitorega umuti biciye mu biganiro tukaganira tukabanza tukakingira iki gihugu cyacu mbere kuko gukingira akarere ntidushaka kuza gukingira akarere cyangwa gukingira Somali gukingira n'ahandi hose hano hatakingiwe bishoboka ibyo dushaka kubanza kuja hamwe twese dukingira iki gihugu cyacu hanyuma tubone kuza gufasha abantu mwebwe ko abantu bose bagiye niba umutekano wananiranye hano bakagaruka ngaha nimba mwifuza ko bagaruka ku ruhara rw'abanyepolitiki n'imigambwe ko atacu murasaba leta yuko yogarura ingabo zose nimba bemera ko umutekano w'Uburundi udacunzwe ibyo twebwe tuzobisaba turiko turitegura none tworeka kubisaba gute kandi wumva abantu basigaye bategwa n'abantu bari mu kiriyo bagategwa bagapfa hari umuntu yatubwiye yuko yaburiyemwe abantu 4 muri yitero b'abakenyezi kandi 4 ibyo wumva twoguma twicaye duhoze uko akamo turiko turagategura tuzogatera kandi se nibaza ko ari twebwe abanyapolitike gusa burya abanyagihugu bose none nkabo onye muri ako karere ko ngaho onye kuva mu Gatumba kugenda gushika hariya zamabaye zahe uwo babaza bovuga ngo bariko bararindira bararangi buca ntibyoshoboka burya uwo baza abanyagihugu ati mwipfuza iki hagati y'intambara nuko twoganira abarundi bagasubiza hamwe igihugu ntigisubire kugira impunzi ntikigira abapfunzwe ntigisubire kuba mwizinjyane tubona hirya no hino mwari bize yabivuze mu migambwe nta n'imigambwe wovuga ngo ibereye iryo zina ihari usanga n'ubunywenwe imigambwe y'abantu politike yindi rasega yindi ntawuzi vyirimwo inone twoguma turindiriye kubera iki ibintu bimeze ukonye dutegerezwa ni dukunda igihugu cyacu tukakunda n'abanyagihugu tukifuza no kugiranira imigenderanire myiza n'ibindi bihugu igihugu gatera imbere cy'igihugu cifashe cubashwe ciyubahirije nta yindi nzira nimwe dusigaranye atari iyo yo gutanguza ibiganiro mu maguru masha bibera mu gihugu bibera inyuma y'igihugu ariko amahoro n'umutekano bikagaruka ukubana neza bikagaruka ugutwagwa neza bikabaho itunga ry'igihugu rigasubira rigafata inzira y'iterambere koko ubukene ubukene inzara ubushomeri wowe nuko ngira nturi kuvugira hafi y'u Burundi we ngira iyo aburi ngaha ngubone sindiko kugira rero sengenda kumana nibutse yuko ndi mu bahunze igihugu kandi bitamvuye ko so kuvuga yuko ntavugira mu Burundi kubera ko nabishaka reka dijambo Marie Louise Baricako murumvise akababaro rero sengenda kumana avuze mbere we asanzwe agenda no mu manama mpuzamakungu ahuza imigwi n'amashirahamwe mpuzamakungu ku mugabane wa Afrika ahavuga ko yerekanye amakenga ku karambarega shobora kwaduka mu karere k'ibiyaga binini mbere n'amashirahamwe yaduhuza ashobora gufudika uno munsi mwebwe tugarutse kubituraba cyane cyane Burundi murabona inyishu yoba iyihe mu gihe rero sengenda kumana asanzwe ari no ku rubuga rwa politike we abona yuko atane imigambwe yateze gukora icyo gikorwa ifise igihagararo ikiriho imigambwe yabaye ubunywe
erega ni bya bindi tuguma tuvuga bya bindi nyene by'ukuri inyishu ntiyari kure kandi inyishu y'ibibazo biri mu Burundi ntiyari igoye gutora uko inyishu zirahari ziranditse Leonce yamye abivuga icya kabiri naco kugira ngo turonke inyishu tuzotegerezwa kuronka abarongozi babereye kubera yuko nimba turi mu kibazo uno munsi suko by'ukuri ikibazo kitazwi suko icokorwa kitazwi ntibishoboka ko Burundi twaba tumaze muri izi ndyane zisa za zindi nyene iyi myaka yose ngo habe hariho n'umwe atazi inyishu ikenewe ibyo rero nsaje kuvuga byose icya mbere nuko ati dusubize hamwe hanyuma tubane neza hanyuma dushira imbere neza ya bose n'iterambere rirama ibyo byose nta numwe atabizi twese turabizi bakureho ibyo kurya ruswa bakureho ibyo gusahura bakureho ibyo kuboha no kutoteza ubutungane igihugu kibe mu mahoro ibyo byose birazwi ikibazo ni ikihe ikibazo ni ca kindi n'ubushake ubushake gusa n'ubushobozi irakenewe ubushobozi simvuga ubushobozi bw'amafaranga mvuga ubushobozi bw'umutima n'ubwenge byo nibyo bintu dukeneye kandi ibyo birahari biriho mu Burundi ni ikintu gusa c'uko abategeka bongera bati uru rugamba ntidushobora kugumana ko twenyene reka twugurure n'abandi baze badufashe dufashanye dutore inyishu z'ibintu by'ibigo y'igihugu igituma rero tutabarya gutera no kubera iki ubwo byari bikenewe canke abo bandi bose tutamenya ubwo byari bikenewe ko arinda kuja mu byo gutera tuzi neza ikibazo kihari icarico ugira ngo none iyi myaka ugira harasigaye imyaka 5 abarundi babayeho nk'uko babayeho utarabona ko igihugu casambutse gose ngo abantu bakoma induru barasembere by'ukuri biboneka sinibaza kuko birateye aho igihugu kigeze harateye agahinda hama kandi izo nyishu zikaba zihari n'ubu boshaka ejo nyene bagira bati reka kujya bagira inama rukokoma inama iki nayo nyene boyigira kandi byo fasha igihugu hanyuma abarundi bakava mu ntuntu bakava mu mubabaro abahunze bagahunguka hanyuma na umuntu wese afise ico yibaza ko ashobora guterera akaba yoshobora kugiterera batamwankiye batamutoteje ibyo byose birashoboka no kuvuga ko inyishu zose ziri hajya ziraho kandi barazizi ko zihari mugabo bwa bushake hanyuma bigaca bituma rero rimwe haba ibintu ukibaza igituma nk'ubu twiyumvira ubukene buri mu gihugu bwonyene kugira ngo bajane bajya basoda muri Kongo suka yuko bagenda gutyo gusa hariho uburyo bisaba ata abantu bangana kurya n'ibikoresho bingana kurya abo bantu bose bakagenda kurwana ingwano n'uyu munsi bobaza abarundi sinaza ko ari abarundi bashika 10 bazi by'ukuri inyungu izova muri urwo rugamba ku Burundi ico bizomarira Burundi nta muntu umwe yokikubwira mugabo biriko biratwara uburyo bw'Uburundi abana b'abarugo Burundi biragiye ni nk'uko umega nta cabaye kandi ari ikintu gikomeye cyane Ego, Marie Louise baricako mu kanya muravuze muti mufise amakenga n'ubwoba yuko ibintu bibandanije uko ata myaka myinshi isigaye habaye imvururu mu gihugu mbere n'abarasa bamaze kugwira nimba iyo nzira yo kurasa ariyo yari gutuma haboneka amahoro canke haza inyishu canke haba ibiganiro kubera kuno munsi haciye imyaka hafi 9 ikibazo cyama kiriho kirafukera hanyuma injyane mu Burundi ntizitoregwe inyishu ubwa mbere bwo sinovuga yuko ari ico kizoduha inyishu kuko rwandikwega yindi turamaze kubibona mu Burundi kurusha n'ahandi henshi mugabo nimba tubizi ko bimeze gutyo hakaba ata muntu yihutira kurondera inyishu ico ni ikibazo gikomeye ni bya bindi twamye tuvuga kwisamaza no kwiyobagiza ico bita mu Gifaransa deni ukanka kwemera yuko ufise ikibazo kandi ugifise hariho ukuntu rero iyo uri kurumva
amajambo avugwa amadiskuru abategetsi bavuga nka perezida avuga ko amahoro yiraye mu gihugu amahoro yasasikaye mu gihugu igihugu ari Edeni igihugu ari mw'iparadizo iki uca wumva neza yuko ubye sirabizi ko ari amaso yugaye canke ari umuntu atora kwiyugarira amaso mugabo no kuvuga yuko abategetsi b'u Burundi batariko barabona by'ukuri aho Burundi buri ariko baravuga ko Burundi abantu barya gatatu ku munsi bafise amahera mu mufuko amahoro yiraye uca wiyumvira burya Burundi mbega twumva burya Burundi tubona nubwo nyene bavuga nabo canke hariho ubundi rero ntuzotora inyishu y'ikibazo na rimwe mu gihe utemera ko ufise ikibazo igihe cyose utazokomera ko ufise ikibazo ntuzogitorera umuti no kubanza kukimenya none nihe mudahuriza na president Ndayishimiye mu kutemera yuko mu Burundi ari mwitongo rya Edeni nkuko bibiri bivuga nihe mudahuriza ku mvugo y'umukuru w'igihugu no munsi mwe muvuga ibibazo by'umutekano by'abapfuye ariko umukuru w'igihugu afashe ijambo aho twamwumvise aherutse kuvuga aravuga ati ivyo abandi bavuga hano twaratomboye ahubwo hari n'abantu bafise uruhwiji batabibona neza ariko turi muri Edeni turashobora kuba muri Edeni birashoboka mugabo gusiho turi kubera yuko muri Edeni nta ngwano zariyo nta ndyane zariyo nta nzara yariyo nta bukene bwariyo uno munsi ibyo byose mu Burundi biriho si uko bitoshoboka ko tuba ahantu atanzara iriho atabukene buriho atangwano ziri atamaraso aseseka birashoboka cyane kandi arashoboye kubitugirira naho utagira uti ni wenyene n'abana twese twofasha twobikora abarundi bose barabishaka mugabo mu gihe cyose atagikozwe kugira ngo twubake ni bwa Burundi twifuze reka twaba tuvuga ngo bwa Burundi dushaka ya Afrika dushaka niyo dushaka ego akabazo kumbure nce mpijambo Pacifique minota iriterera ku bwanyu Leonce yavuze ati kumbure ntitwokwirwa turazera inze turondera n'abandi baza kudufasha abarundi turavyishoboreye kugira ngo habe ibiganiro twumvikane mwibaza ko bikunda koko abarundi twenyene turavyishoboreye niba tutavyishoboreye hari ico mwa muri ko murakora ku ruhande ruberekeye mu muhari w'amahoro aharanira umutekano mu Burundi abakenyezi n'abigeme kugira ngo kumbure ntihasubire gupfa abandi bakenyezi ngo twumvise abakenyezi bane bapfuye bari mu kigandaro rega ico gukora ni ibi ni nk'ibi byose ni nk'ibi turiko turakora no ngaha ibyo dukora turabikora mugabo ntituzoja mu mutwe w'umuntu ngo tumuhindure duhindure umutima wiwe ni ikibazo kihari nico nyene abarundi bonyene hagati yabo boshobora gutora inyishu uko barayizi barazi ivyatugoye barazi ibyo kwirinda barazi bitosubira kugira ngo amahoro by'ukuri asasagare mu Burundi byose barabizi kuva aho bahereye batemana basubira bicana uno munsi barabizi neza ni ukuvuga yuko birashoboka cyane ko abarundi bashira hamwe mu gihe bose babishaka kuko muribuka harabaye abadufasha baravuga ngo Arusha turasubirayo kangahe mugabo leta y'u Burundi iranka kwitaba gihe rero bagize bati ngo muganire leta ikanka kwitaba ni ukuvuga ko leta ntirayemera kurondera inyishu urumva rero n'ubu bikenera ubushake n'abarundi bavuga ati tuje hamwe tuvugane mu gihe iyo leta itari yumvira ko bikenewe izovyanka kandi vyanse nta kundi narabonye abajya abantu bo muri bya East African Community bajya ba Union Africaine byarabananiye guhata Uburundi ubuje mu biganiro n'abarundi urumva rero ni mpaka ubushake ico naco kiva ku mutima w'uburongozi uwo mugambwe canke abo bantu bafise nico conyene cotuma bagira bati reka duce bugufi twemere kumviriza abandi kuko twebwe twenyene ntavyo dushobora ego Pacifique nahatungira mwumvise aho abandi babona inyishu n'intambamyi mwebwe namwe murabona koko
hari izindi nyishu zitandukanye n'izi abamusangiye ikiyago bariko baravuga muravye akababaro bavuga kari mu gihugu mu karere n'inkurikizi batinya kuzishobora kuba nimba hari nyishu mubona nizihe zofashwa nande nukuri nta kinini notandukanira ko nabo erega ibi bariko baravuga twabivuze kuva muri 2015 ntibirahinduka imvugo y'iwacu ntirahinduka yaguyindi igihugu cy'u Burundi ko kimeze no musi kimeze nk'igihugu cicaye kuri bombe ibombe twese tutazi kizoturikira ko gusa ariko iraboneka kuva 2015 hari ikibazo kidasanzwe cavutse kubera ikingo cya gatatu ca Nkurunziza sentare ya Afrika y'ubuseruko yarakiye urubanza irerekana ko aho twiyamiriza ivyo bintu ko twari mu kuri ko Nkurunziza yahonyoye ibibashingiro by'u Burundi mbere navuze nti umutegetsi turavugana ejo nawe nyene yakisubiyemo uko nyene ati buriya sentare bye yavuze natwebwe benshi turavyemera uwo yambwiye ati je nanje naganiriye n'uwundi wo hejuru cyane yanse kumbwira izina ryo baganiriye ati nawe nyene ambwira ati ijya manda yari ilegale no kuvuga nti yari ihuye n'amategeko ati naciye nkorora mosozi kubera nzi ibintu igihugu cyatakaje n'ibintu twagiyemo bitari byo ngo turiko tugwanira ibintu ababikora bo nyene bari bazi ko bitari byo rero umva bwa habaye iyo ngorane gushika uyu munsi taratora umuti ndayishimiye araje ku butegetsi uko yaje maze twese turanamwakira turagira tuti ingu utora umuti w'ibi bibazo udusubira ufatanye abarundi nguya kubisa imyaka 4 nta ntambwe nimwe arakora ijyanye no guheza ico kibazo abantu uko baba mu buhunzi abantu ko bamaze iyo myaka bapfungiwe ubusa abantu ko bariko baranyuruzwa abandi bakorerwa ibiki imitima itera ihinduka ari naho hava izi ngwano zitanguye kuza iruhande rero y'ico kibazo kitatorewe umuti haje kwiyubaka ko ibindi indani muri CNDD-FDD bo nyene bari mu yindi ntambara yabo hageze aho hagati yabo haba abategura gutembagaza ubutegetsi nk'ibi twabonye kuri General Bunyoni yagicishijemo Leonce Ngendakumana ati baragirizwa ko nabo bariko bashyiraho umugwi wo gufata ibigwanisho sinzi ko abarundi banyumviriza bakurikiye urubanza rwa Bunyoni mu byo nka Desire uw'amahoro yaragirijwe ko yahawe amafaranga ya Bunyoni yo kuja kurondera abagwanyi ico kintu yaracyagirijwe ni ukuvuga ko bishoboka ko hari abagwanyi bo begukira abo bantu ntituza aho bari kumbura nibo babana babo bariko baravuga bashobora kuba arabo abagwanyi ni ukuvuga hari ikibazo cya 2015 hiyongeye ko ibibazo byo muri uwo mugambi wabo nabo hariho ukujyana haje mu nzego z'umutekano kutumvikana ibi bintu biriko biraba muri Kongo biratandukanya gose abasirikare hari umugwi munini w'abasirikare batumva bijya bintu batumva igituma ariko barajyanwayo murazi ko hapfunzwe abarenga 200 kuri abase kugwana n'abariyo ni benshi bavuga bati twarihenze ahubwo iyo natwebwe twitahira bakadupfunga mu gisirikare ho nyene ntibumvikanye umukuru w'igihugu cyayongera ko ikibazo cy'akarere aje kwiteranya n'u Rwanda bari batanguye kumvikana azanye ko kundi kutumvikana gushasha Leonce yabivuze neza ingene kano karere kagwaye hashobora kwaduka ipfurufumbi tutibaza hakongera ko ubukene buzura inzara mu Burundi naho umukuru w'igihugu yivugira ngo ni Edeni akatubwira amastock afise y'ibifungurwa akavuga ko afise agatwengo iyo yumvise ngo abarundi bavuga ngo ubuzima burazimvye ni ukuvuga ko ivyo byonyene bisigura ko hagati y'abatwara n'abatwagwa hasigaye hari ikinogo umukuru w'igihugu ntazi ko abarundi bariko bararira abarundi bariko bararira nabo babona umukuru w'igihugu afise amatungo atagira uko angana nabo bari kumwe ico kinogo conyene gishobora kuvyara ingwano yaco ata n'ibindi vyagiyeko rero ibi bintu byose ugiye urabipanga byose ukabifatanya bidatorewe umuti hakurikira iki ni bombe izoturika umunsi umwe tutazi gusa wariwo ifurufumbi rikaduka mu Burundi inyishu za leta zo kwiyorobeka gusa amajambo batubwira bumvise leta yiririsha ngo irababajwe ngo n'ubuza kwica abanyagihugu CNDD-FDD yakoze iki mu rugamba n'inyuma y'urugamba n'igihe twari igihugu CNDD-FDD ikora ibiki umurundi ingene uwo mugambwe wubahutse gutera ishure ukaja mu seminari ukica abana ngo nuko banse kwivangura abahutu n'abatutsi hari yibuta umuntu atazi ko CNDD-FDD yateye ibugendana igaja mu bateshejwe izabo ikica abantu barenga 600 baguriyemo abana abakenyezi n'abatamu
ninde atazi ibyo CNDD-FDD yakoze nk'icyampazi ibyo yakoze iteza n'ahandi. Iyo yoza kutubwira ngo iri kwiraririra ngo umuntu yagiye kurasa ngo abanyagihugu, kandi iyo nyene yakoze n'ibisumbije. Je hari iwacu Makamba n'abanyamakamba ariko baranyumviriza, ndibuka umubanyi wacu hariho umuntu yitwa Debo yari umushoferi muri Prona, abacendedefte baratera baramwica, bafata umugore yari afise inda bamucumita ibiti mu bihimba by'irondoka barica, abana biwe bose barica. Iyo sendede niza kutubwira ngo iri iratangarira ngo baja kwica abanyagihugu, bavuze ngo bishe abagandaye. CNDD-FDD muri 2015 bararashe abantu bavuye guhamba, abantu baravyibuka mu kwezi kw'icumi muri 2015. Abapolisi barongobona Desire w'amahoro bategera imodoka zivuye gushingura uwabo, barabarigita barabica. Abo bohenda nde ngo nimpuwe bafitiye abantu. Nibaze tuje mu kuvugana kuri ibibazo, tubivugane uko biri, hanyuma dutore umuti w'ibibazo. Nta yindi nzira iriho. Bashobora kwihenda ngo mu kwanka kuvugana no gukomeza ubutegetsi bwabo. Nukuri no babwira ko bariko baribesha, mu kwanka kuvugana bariko barabuheza. Pacifique nahaze imbere yuko mubandanya kumbure mu kanya mwariko muravuga ibijanye n'ivyo mu 2015, mbere hari n'igihe tumaze kubona iyo muriko murandika ibintu byo kwiyamiriza mwene ivyo, hariho abaza kwerekana nabo yuko namwe mufise uruhara mu mwigandagurwa ry'umunyagihugu yaturiwe mu myiyerekano n'amapine muri quartier ya Nyakabiga. Mbega ico cyaha muracemera? Ni muri sentare hano muri kino kiganiro, ariko ni ikintu gikunzwe kuvuga cyane. Mbere twabonye hari n'abandika bavuga yuko bazorondera igihugu muba mwarahungiyemwo bakabatanga kugira muze kwishura ku bwicanyi bw'uwo munyagihugu yaturiwe n'ipine. Ubisa gusenda defte uko imeze ubwo butegetsi uko bumeze, namaze kuvuga n'ubutegetsi burondera guhunga. Nkajya babagira bati uyu muntu ko avuze ukuri, uyu muntu ko avuze ijambo abanyagihugu baza kumva, reka turondere ikintu kimucafuza twerekane ko asa na twebwe. Bizwe ko turabicanyi, ntawe utabizi ntawe ubiharira, bose barabizi. Cyagira bati reka twerekane ko bose arabicanyi nka twebwe, ntihagire uhava aboneka neza. Uyu munyagihugu yapfuye mu kwezi kwa gatanu muri 2015, yitwa Leonidas Misago. Leonidas Misago yari kure, amakuru mfise avuga ko yavuka mu Kayanza, hanyuma akaba yakora akazi ko kudandaza amayinite by'amatelefone i Bubanza. Twigeze kuronka intahe y'umuntu yarajejwe umutekano mu nama nshingamateka, yatubwiye ati ujya munsi bijya bintu biba, izo mbonera kure bazicishije muri permanence ya CNDD-FDD, ya permanence nationale. Niho babanje guca, baca bazanwa mu Nyakabiga, bazanywe n'umukozi w'iperereza yitwa Kazungu. Babaza nabo babwirwa ko baje gukora ngo ibintu byo gushinga ngo ivyuma vya limitere ngo hariya hafi y'uruzitiro rwa universite. Ariko wari umutego bateguye, cyari ikintu giteguye. Kazungu yoza kuzana gute abakozi ba limitere? Abakozi baje gukora ibya limitere boca gute mu ngoro ya CNDD-FDD? Rero nanje ndiko ndabaza nti mbega ibi bintu vyagenze gute? Niho batubwiye ko hari abagore bari ku kantu k'agasoko kajya mu Nyakabiga hafi ya universite, ngo nibo bahamagaye bavuga ngo hejeri yambonera kure ngo zigira ngo zibatera amagrenade. Kuko nanje natangaye mu bandi bose mvuga nti ibintu nk'ibi byashitse gute? Kandi twebwe imyerekano yacu yari ihagaze ku mahoro, tuvuga tuti mushitse n'ahantu bakabagora muramanika amaboko muricara. Abantu baribuka ko iryo jambo ndi mu bantu banarivuze cyane, ntitwari dukeneye na gatoyi ikintu cyitwa violence. Ariko mu butegetsi bo bagira bati inzira yonyene dufise yo kugira ngo bano bantu tubacafuze tubonone bibe bino bintu nuko tubagira abicanyi, nuko tuza kwerekana ko bari muri violence. Niho rero ingene bijya bita mouvement de foule, ingene vyagenze, hakaba baca bafata izo mbonera kure, hakaba ivyabaye bakakubita gushikaho ngo bamwe babona ko ijya mbonera kuri gripe bakiruka, hakaca abasigara barayiturira. Nta kuri dufise kuri ivyo bintu ingene vyagenze. Ariko icyadutangaje nuko ivyo bintu vyabaye abapolisi n'abasirikare bari ku metero zikeyi cyane z'ivyo bintu, baba bari ku metero nk'ijana cyangwa amajana abiri,
ni ukuvuga baba abasirikare n'abapolisi bari ngaho barabiretse biraba, abantu bazanywe n'imbonerakure, abajejwe umutekano bari ngaho barabiretse biraba gutyo, uwo muntu aturiwe ari muri manifestation bamaze kwiruka, mu nyuma tubona leta yose iziye rimwe, abashikiranganji bose baziye rimwe ngo baje kubiraba, kandi hariho abantu benshi bari bamaze kwicwa muri manifestation hirya no hino mu bisagara. Leta ntiyagire icyo bivuga ko ntije kubiraba, twabibonyemwo ikintu cyari cyateguriwe mu iperereza. Aho niho je mpagaze ko ivyo bintu bikorwamwo amatohoza mpuzamakungu, hakamenyekana neza ikintu cabaye. Hari n'abantu baca bibaza ngo ni ibintu bijanye n'amoko. Ngoma ndabwire ko umuntu yafashwe yagirizwa ko yari muri abo bantu bakoze ivyo, yari umunywanyi wa FNL, yari umuhutu, nk'uko uwishwe Misago ari umuhutu. Si ibintu vy'amoko, si ibintu vyari bijanye n'imyerekano, kuko iyo yari intumbero y'imyerekano, ni kuvuga ko twebwe twari kuca tubikwega mu makaritiye yose y'ibisagara. Twari kubona ahandi hose bafatwa ku Mutakura, bafatwa mu Kanyosha, ku Musaga, abantu bagafatwa bakicwa. Kuba atahandi na hamwe vyabaye bikaba mu kibanza kimwe, ni ikimenyetso ko ivyo bintu bitari mu ntumbero y'imyerekano. Ikindi nibutse ko n'ivyo bintu navyiyamirije gose, naravyiyamirije mu maradiyo yaragikora ico gihe, ndakoresha n'amajambo ateye ubwoba yashavuje n'abari mu myerekano. Nagize nti umunsi bizodukundira tukabona ko umuntu nkatwe ashobora kwicwa turiko turamuraba, tukumva ko bisanzwe, urugamba rwacu tuzoba twarunaniwe, tuzokiduhera bino byose turimo. Iryo jambo navuze ku maradiyo, nongera ndaryandika kuri Facebook yanje, ari nayo mpamvu abaduteze uwo mutego nabo batangaye ko ivyo bintu atanu na hamwe vyigeze bisubira, kuko bari bakeneye iryo furufumbi ko rica ribandanya imyerekano ikitwa yabicaye. Rero nimba bashaka kuja mu butungane bwigenga, zobwitaba neza cyane, n'ivyemezo byose dufise tubitware, bazotangara basanze ivyo bintu bigaruka kuri bo nyene. Ego, reka kumbure ko twari ko turasoza, imbere yuko tujya duha akajambo kanyuma bariko murasangira ikiganiro hano mu kiganiro Agahaze cy'uno munsi. Pacifique yavuze Leonce Ngendakumana ati aho asanzwe agenda mu manama mpuzamakungu yerekana ko ashobora kuba imvururu n'akarambaraye mu karere k'ibiyaga binini, ati basa n'abatamwumva. Yari karerekana mbere yuko no mu gutora inyishu iyo avuze yuko bagiye kurundika inteko mu bihugu atacyo kizana inyishu, ahubwo inyishu zirahandi. Mwebwe uno munsi muri Fokode canke muravye amakenga Leonce yavuze z'intege canke ingufu nke mu z'imigambwe canke iyindi migwi ya politiki iri mu gihugu yategerezwa gufasha kugira ngo kino kibazo gitorerwe inyishu, uko vyifashe murabona yuko hari icizere mufise gishobora kuzana inyishu ibiriko birahungabanya umutekano mu Burundi? Mu munota umwe kugira ngo dusoze ikiganiro gisigaje iminota 4. Leonce Ngendakumana yavuze birakomeye cyane. Nkoresheje ijambo ry'igifaransa novuga ko yazanye icyo no kwita dimension régionale y'ikibazo dufise. No kuvuga kuri kumwe nagenda avuga ibibazo twari dufise vy'iwacu gusa, ubu bitera vyongera ko ibindi bibazo bizotera ya bombe navuze zo hafi turika. Ico kibazo c'akarere ngira twokikorera ikindi kiganiro uwundi munsi, ni kibazo kigoye gose kuko ho hingiramwo izindi nyungu zikomeye z'amakungu. Rero Uburundi bugiyemwo bwo butiteguye, no kuvuga kwitegura ko Burundi vyobaye ariki. Ubwa mbere nuko abarundi bo bari bafatanye mu nda, nuko kwitegura ko Burundi kuzana reconciliation yiwacu, ugusubiza hamwe ko abarundi tukaba turi igihugu gihagaze neza. Ubwa kabiri, ivyo bintu twabaye tubirimwo, igihugu cyariteguye no muri ivyo nyene vya gisirikare twamaze kubivuga ingene Uburundi butangaje busomborotse ingwano bwo nyene butiteguye mu vya gisirikare. Kuva mu 2010 hari amaraporo menshi yasohoka mu karere yerekanye ingene ibihugu hafi byose vy'akarere vyaguze ibigwanisho bikomeye byakwa kubigwanisho vya rutura, kiretse Uburundi. Uburundi rwo nico gihugu conyene kitaguze ibigwanisho mu karere turimo, ku buryo abantu bagira bati ivyo bigwanisho nayo biriko biragugwa, ubwo Uburundi sibwo buzoba urubuga rw'iyo ntambara, ko aribwo bwonyene butaguze. Rero urabona ubu naho butanguye bwonyene kwisuka muri izo ntambara, kandi buboneka ko butiteguye. Jewe ico mpanura nk'uko twatanguye twese tuvuga, imbere yo kuja kwisuka mu vy'akarere, abatwara Uburundi nibakunda igihugu nibaheze ivy'iwacu, nibasubiza hamwe abarundi, tuba abarundi tuvuga ijambo rimwe, tuba abarundi tugwanira igihugu turi hamwe,
tuba abarundi dukunda igihugu cyo kimwe dufatanye mu nda twese nayo ubundi kujya kuyisuka mu ntambara z'akarere twebwe twenyene dusanzaye uko dusanzaye bisigura ko abarundi bo nyene muri izo ntambara bazozinjiramwo basambura bazana bafasha rya furufumbi izo barigiye gufata igihugu nimba abarundi ko yishimiye akunda igihugu naheze zinjyane n'ingoga ubundi igihugu agira giturire wenyene. Reka ngaruke kwa Leonce Ngendakumana ni naho nahereye. Leonce Ngendakumana akajambo kanyuma impanuro mutekerera abarongoye igihugu cyo kimwe nabo musangiye imigambwe nabo bose baba bari mu gihugu canke abari hanze bafise ico bofasha kugira ngo amaraso ntabandanye asesekana cyane cyane amaraso y'inzira karengane mu munota umwe mu wubahirize Leonce Ngendakumana. Jambo noshikiriza abatwumvirije bose arabari ku butegetsi ari abari mu migambwe canke muri iyo migwana nuko twese twamenya ko igihugu cy'u Burundi ari igihugu cacu twese duterwa kuzokibanamwo twese mu budasa bwacu atanya gupfa atanya gukira atamwana n'ikinono abahunze bagahunguka abapfunzwe bagafungurwa abari mu makambi hirya no hino y'impunzi hagati mu gihugu bagasubizwa mu ngo zabo mu gateka iki gihugu tukacubaha nk'uko Pacifique yarabivuze tugafatana mu nda tukagiteza imbere tugashobora rero no guhangana n'ibibazo gifise canke ibibazo bishobora kwaduka bije bivuye mu karere mu gihe muri iki gihugu cy'u Burundi hazohakira impunzi abapfunzwe hazobakiri ibibazo tubona by'ubukene ibibazo tubona by'inzara ibibazo by'ubushomeri tuzokwama turi mu ruhagarara nkuru tuzokwama turi mu ngorane nizokwigira dutera imbere tuzokwama ndiko turajyana hanyuma n'icyo gihugu cyacu tuzava dutuma kizimangana no hanura rero abantu ko bo kwita agatima mpembero bakemera ko iki gihugu ari cyacu twese atamunyamahanga arimwo tukakibanamo tukacubaka tukagiteza imbere kikatubera umuvyeyi nta yindi nzira nimwe ihari atari inzira y'ibiganiro nico gituma yaba leta yaba batera yaba abo bandi abanyapolitike cyangwa abandi ari ukuja hamwe tukagira ingufu zikwiye zo kucubaka tukagikingira n'ibyoza bituruze hanze. Marie Louise Baricako namwe akajambo kanyuma mutekerera abatwumvirije cyo kimwe nabo bashoboye kugira uruhara kugira ngo ntihasubire guseseka amaraso y'inzira karengane. Ico novuga muranyumva? Turabumva. Ikintu cyonyine novuga jewe nuko kugwaruka cyane cyane ku bakiri bato hari ikintu kenshi na kenshi abantu bo muri iyi ntwaro ihari ubu bakunda kuvuga ngo n'abandi niko bagira nukuri jewe ntera kamo nogira nti ivyo bintu bize bisubire suko wundi yakoze amakosa canke bisa nuko yakoze amakosa ko nawe ucu yakora ngo vyitwe ko bisiguritse Burundi buzokubakwa umunsi tuzoronka abantu bagira bati ibi bintu ikiriya kinogo twaguyemo ntidusuye kukigwamo. Kindi ca kabiri nobwira abarundi ntawe uzokira kuko abandi bapfuye kandi ntawe uzotunga watunganirwe kuko abandi batotejwe. Iki kintu rero cyo kugira ngo bamwe babanyage babatoteze babakure mu zabo ngo niho kugira ngo abandi nabo baronke ntaco bizofasha na kimwe biriko birasambura igihugu no kuvuga yuko rero ubu uye ikintu cyonyine kizoshoboka kizofasha Burundi nuko turonka inzira yuko abarundi bashira hamwe bakaja inama bakumvikana bakuzuzanya bagafashanya kugira ngo igihugu cacu cubakike. Kiriya gihugu kirashobora kubakwa kandi mu mwanya muto cyane cyane bisaba gusa abaje imbere bakarongora. Uno musi rero nico kigoye igihugu kandi gituma navuze ugwaruka nuko ngira nti birashobora kudakunda ubunyene mugabo n'ukuri Imana iduhejo bikunde uko birashoboka ico tuvuze birashoboka mugabo bigasaba
bigasaba kinene namwe mvuga kare ubushake kigasaba uwo mutima rero n'ukuri abarundi ni bafashanye umwe wese aterera icyo ashobora kugira ngo ibyo bintu bishoboke hamwe ari ku butegetsi nabo n'ukuri agerageze yikubita agashi agaruke ku nzira yubaka igihugu kigasubira mu kibanza cacu n'ukuri uburundi bwaravuzwe neza bwarashimwe uno munsi tuhakwa kumaramara iyo turiko turavuga ko turabarundi ego Pacifique ninahazwe namwe akajambo kanyuma mubahirize umunota umwe umwanya twarengeje wa kino kiganira akajambo mutekereye abategetsi abo mwasangiye ikiganiro cyo kimwe n'abariko baratwumviriza kugira ngo ntihasubire guseseka amaraso y'inzira karengane. Hari ikintu nabonye gishasha kiri mu Burundi ntanguye kumva ko bahamagara imbonera kure zije mu ntambwe zikanka kujayo. Ico ni ikintu gishasha kitari bwigere kiboneka kuva CNDD-FDD ijaho mu Cibitoke biherutse kuba hari imbonera kure zigishijwe ivya gisirikare hanyuma hageze ko bazitora ngo bazitware muri Kongo zirarahira barazizana zimwe barazipfunga mbere hari amakuru dufise ko hariho nabo bamaze kwicwa muri abo banse kuja kugwana kandi saho honyene afise n'amakuru y'izindi mbonera kure zitari zike bavuga bati iyo ngwano nimba bayikeneye niba yijemwe bo nyene twebwe iyo ngwano ntayo dukeneye. Ico ni kimenyetso novuga ciza gitanguye kuboneka ko mu gwaruka hari abashobora guhindura bakavuga bati bwabo ndimwe tubwirwa byose sivyo turavyanse. Rero ico kimenyetso ni kimwe mu by'ubutegetsi bukwiye gufata hakiri kare bukabona iyi mpinduka iri kwiraza ukuntu abarundi batanguye kubona ibintu bimwe nise ya bombe ishobora guturika ahubwo bicarire bino bibazo bahuza abana b'u Burundi. Umukuru w'igihugu yita Sebarundi Serugo n'uhuza urugo rwiwe abana bose subajyanisha suwangaza bamwe surenganya abandi n'ugufatanya abana bo mu rugo bose ko yiyita iryo zina narigendere afatanya abarundi habe ikiganiro izi njyane tuzivemwo maze twubaka igihugu. Ego reka mbere kuri mwebwe nyene Pacifique ninahazwe nibutse ko murongo yishiramwe Focode ndabashimire ku kanya no ku ntererano mwatanze muri kino kiganiro gaze kuno munsi nizera n'igihe tuzosubira kubakenera ko tuzoshobora kubaronka. Nshimiye gose ko mwantumiye kandi ndakengurutse ikiganiro kiryoshe twagiranye n'aba twasangiye ijambo. Ego shimire kandi Marie Louise Baricako nibutse yuko murongoye umuhari uhurikiyemwo abakenyezi baharanira amahoro umuhari n'amahoro namwe ndabakengurukiye kuba mwitavye kino kiganiro agahaze cy'uno munsi. Ndabashimiye cyane kuba mwantumiye muri iki kiganiro kandi ndashimiye nabo twayaze. Ego shimire kandi Leonce Ngendakumana mwakoze cyane ku mwanya cyo kimwe no ku ntererano mutanze muri kino kiganiro mbere tukifuza ngira twebwe twayaze namwe muri kure yuko Imana izoteba igacicanzo amahoro akaboneka tukazosubira kuvugana turi muri studio. Nicyo cifuzo cyanje ndabakengurukiye nanze kuba mwampaye aka kanya ngakengurukira abo twasangiye ijambo abazotwumviriza ngasaba nshimitse abantu bari ku butegetsi ko bomenya neza ko abarundi bashize ahabona ibyama bikwega intambara bikwega gukoresha inguvu le violence bikwega n'umutekano muke biranditswe ni cyane cyane ugutwara nabi ugukumira abantu ukwica abantu ivyo byamye bituma izi ntambara ziguma ari utavanako bavyirinde rero babigira umuziro ivyo bintu begeranye nko Pacifique ariko arivuga abarundi twese tuje hamwe tubane neza twihiteka. Murakoze cyane no kuri zino mpanuro za honorable Leonce Ngendakumana turangirije ko ikiganiro agahaze cy'uno munsi. Gilbert niyo nkuru mwari kumwe namwe kuri mikoro nanjye ndabashimiye nkaba nangije ndabifuza yuko amahoro n'umunezero bitangwa n'uhoraho byobana namwe naho mu kiganiro kizokurikira.
agahaze abarundi barayamaze batigara mu ruganda ntibacura. kuva Burundi bwikukira intwaro zagiye zirakurakuranwa ariko indyane muri politike ibibazo by'ubutunzi n'iterambere intwaro ibereye ubutungane n'umutekano bisa n'ivyabaye akayobera abahinga. hazi iki kugira ivyo bibazo bivuga uti umuti nyakuri agahaze n'akagishiramwe fokoderi zoza riraha abarundi kugira bashikirize ibyo bagona berekana aho babona agahaze kugira ubundi bwogorore. Agahaze nuhemukire sokuruza bati cyumugi we muri fokode